tuje muri 1 chronique na 2 chronique. Mu gitabo c'abaheburayo twari twavuze yuko hari ibyo twita les prophètes antérieurs biva kuri Josué gushika mu bami. Mugabo 1 chronique na 2 chronique ntibiri mu bitabo vyitwa les prophètes antérieurs. Naho umenga ibitabo vya ingoma ya mbere n'iya kabiri bisa n'abami ba mbere n'aba kabiri, abaheburayo barabitandukanya bashira kino gitabo c'ingoma, twe tubifise ari bibiri mugabo bo cari igitabo kimwe. Bafata kino gitabo c'ingoma bakagishira mu muce w'ibitabo bita les écrits, inyandiko. Rero muri Bibiliya y'abaheburayo kumpera uko tufise Malachi nk'igitabo ca nyuma co muri Bibiliya Ancien Testament, niko n'abaheburayo mbese nta Nouveau Testament bafise. Bibiliya yabo ni Ancien Testament, hahereza igitabo c'ingoma. Ngira ntibibatangaza mwumvise Yesu yarazi Bibiliya y'abaheburayo ingene imeze, ariko aravugishwa kuba kuri Yerusalemu yavuze ati aburunganwe bazobazwa amaraso yasesetse kuva kuri Abeli wa mbere gushika ku muvugishwa wa nyuma yatewe amabuye yitwa Zakariya yiciwe mu rusengero. Aca avuga ko ari we wa nyuma yishwe kubera iki? Muri Bibiliya y'abaheburayo ingoma nico gitabo ca nyuma gihereza. Rero kiratandukanye, nubwo abantu bakunda kuvyitiranya, ibi bitabo biratandukanye n'abantu. Abantu bandikirwa mu bami si bo bandikirwa muri chronique. Uravye chronique muzoyibona nimba nizera ko mwabisomye, harimo optimisme nini cyane tuba twigarukako. Abantu bandikiwe kino gitabo n'abantu bari bavuye mu kinyago. Tuvyerekwa n'iki? Igitabo c'ingoma kiza kurangira Kuro yemereye Abisirayeli gutaha. Kuro yemera ko bongera kubaka urusengero, 36 umurongo wa 22. Mene majambo ni igitabo post exilique, ni igitabo canditswe inyuma Abisirayeli baravuye mu kinyago. Tandisike abami igitabo c'abami candikirwa Abisirayeli, abayahudi bari mu kinyago. Ariko ingoma ya mbere n'iya kabiri yandikirwa abayahudi baratashe baravuye mu kinyago. Ivyo vyatumye hari abantu bifuza kugifatanya ko canditswe na Ezra. Ezra ariwe yanditse Ezira, Nehemiya, akandika kandi n'ingoma ya mbere n'iya kabiri, kubera bisangiye ico kirere ca kahise ko ari ibitabo vyose vyandikirwa abavuye mu kinyago. Ariko nashaka mwumve uno munsi novuga ko ivyigwa biriko biragenda vyevoliwa, aho abantu bitegereza 1 chronique na 2 chronique, baraba Ezra na Nehemiya bakabona hari itandukaniro. Alors mwaka uheze ndashaka kuvuga nti je nimvira ko 1 chronique na 2 chronique vyanditswe na Ezra, undi mwaka muri Green mukumva nabihinduye. Nimuze mutangara, rego ubushakashatsi buguma bwiyongera. Ariko birashoboka yuko 1 chronique na 2 chronique ari igitabo cigenga gifise umwitwari kiriko kibwira abantu bisa, kandi ko gitandukanye na Ezra na Nehemiya. Kera mu gitabo twavuga c'aba Bibiliya y'abagiri kimwe twavuga yabatraduit muri 3e siècle bayita la Septante. La Septante twama tuyivuga kenshi, ni gihe abayahudi bafata Bibiliya bakayikura mu Giheburayo kugira ngo isomwe n'abayahudi bariko baragumbira umuco n'indimi z'abagiriki, ikaba traduit mu kigiriki. Kino gitabo cyo kunguma bacise Paralipomene, ni jambo risobanurwa ivyari vyibagiwe. Iri jambo ivyari vyibagiwe womenga ni handitswe igitabo c'abami ba mbere n'aba kabiri, baca basanga hari amakuru bibagiye, baca bandika ingoma ya mbere n'iya kabiri. Mugabo Jerome nababwiye ariwe yafashe Bibiliya akayishira mu kirimi c'ikilatini yitwa la Vulgate mu kinjana ca 4. Yaratahuye yuko 1 chronique na 2 chronique atari un supplément, atari amakuru aza yiyongera ku bandi. Mugabo ni igitabo ubwaco cikwije, ifise intumbero yaco, aca cita chronique de l'histoire sacrée. Chronique de l'histoire sacrée. Ntiyabacise iryo zina ngo ivyari vyaribagiwe. Hanyuma Martin Luther amaze gutraduza nawe nyene agumana iryo jambo rya chronique de l'histoire sacrée, ama version mu nyuma havakura ko histoire sacrée
bacita chronique bisanzwe. Alors nza kucaborda muri yo sense ko cigenga gifitaniye ama affinité ivyo gisa na Ezra na Nehemiya mugabo kandi cigenga. Abahinga barerekana yuko indimi le vocabulaire yo muri chronique itandukanye cyane yo muri Ezra na Nehemiya ivyo kumbure ku rugezo rwacu bitubikeneye gose. Mbwa ikigaragara nuko imyitwariko bafise bifuza iki, bariko bakurikirana iki. Uravye neza ivyo bitabo biratandukanye. Ezra na Nehemiya biratandukanye n'ingoma ya mbere n'iya kabiri. Nk'akarero amatema ari muri Ezra mwabonye canke mutanguye kubona isabato, le mariage mixte, abavuye mu kinyago barongora abo mu yindi miryango. Twibutsanye le royaume du nord murayibona yasambuwe muri 8e siècle avant Jésus-Christ. Hanyuma abanyamahanga abashuri baca bahaza bahashira abantu babo batangura kuhaba n'amasigarira makenya y'Abisirayeli. Hanyuma abayahudi baca batwarwa ku nyagano muri 6e siècle, baragiye bamaze 70 baragarutse baca basanga b'abanyamahanga b'ababanyi babo baje kwiinstara hehe muri royaume, ahahoze royaume dino, bakavangana n'amasigarira makeyi y'Abisirayeli bariko bihereza amatongo muri cyo gisagara c'Ubuyuda, kandi ntibifuza ko Nehemiya na Ezra bubaka. Iyo tuzobisubiramo. Ezra ashaka yerekana ingene abavuye mu kinyago bakwiye kwirinda ntibavangane n'abahasigaye. Ariko 1 chronique na 2 chronique yose kwimeze ntivuga ibintu vya mariage mixte, ntivuga iyo danger, ahubwo ifise igicapo c'uko imiryango yose y'Abisirayeli ukumwe ndoto yavuze ingene imbere bari bagabuye imiryango 12 hamwe 2 bavuye mu kinyago. Igitabo ca 1 chronique na 2 chronique yifuza kubona uyu muntu bose hamwe baba un seul peuple. Ntagerageza kwerekana iyo danger ngo mwirinde abahasigaye, ahubwo yifuza ko imiryango y'Abisirayeli imwe yo muri nord iza ikaba munsi y'amasezerano y'inganje ya Dawidi. Uwo mugambi w'Imana uriko urangukira Yerusalemu bawushigikire, hanyuma baze bakira umugisha, hanyuma bahinduka ubwoko bumwe ntibasubire kuba amoko abiri. Urumva ko iyo myitwariko ibiri itandukanye. Ikindi nuko reka dusome Nehemi 15:26, Nehemi 13:26 je crois. Havuga ngo mbega Salomo umwami w'Abisirayeli we ntiyacubujwe n'abagore nk'uko nyene, kandi nta mwami yari ahwanye nawe. Tubona umwanditsi Nehemi aritwaritse la purite cyane y'abano bantu ku buryo abibutse ibyaha Salomo yakoze ngo ntibabisubiremo. Ariko nk'uko mwabibonye 1 chronique na 2 chronique hari icyaha cya Salomo bigera bavuga. Murashobora kwibaza mu bami muraho ingene uyu mwanditsi wanditse igitabo c'abami yimba akerekana ubusambanyi bwa Dawidi. Gabo uwanditse igitabo ca chronique ntavuga iby'ubusambanyi bwa Dawidi. Reka mbere kuri Dawidi. Ya chapitre 11 yo muri Samuel wa kabiri ntigaruka muri 1 chronique na 2 chronique. Icaha ca Salomo cyo kurongora abagore benshi uyu mwanditsi wa chronique ntakivugako. Ashaka kwerekana ingene Salomo ari umu héritier mwiza w'inganje ya Dawidi. Alors ntafise umwanya wo gutebera ku makosa ya Salomo, atanga igicapo ciza kiremamwo abantu ivyizigiro bishasha bariko barava mu kinyago. Sinzi uko mubibona. Ariko Nehemi aguma avuga ati mwirinde mwibuke ivyatumye muca mu kinyago mukabisubiramwo, Imana izobahana. Ariko umwanditsi wa 1 chronique de chronique ari très positif, ari très optimiste, acapa igicapo kiri ideal kugira ngo areme mw'abantu ivyizigiro vy'uko Imana igiye kubagirira neza. Iyo byose biri mu bintu bishobora gutuma twiyumvira ko bino bitabo bitamye bitanditswe n'umuntu umwe. Ikindi nuko dusanga hari imirongo yo muri Nehemi dusanga umwanditsi wo muri chronique asubiramo, nka Nehemi chapitre 11 verset 3 à 9 umwanditsi wo muri chronique arayisubiramo presque.
imirongo yo muri Ezra igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa gatatu, umwanditsi wa chronique ayisubiramo mu chapitre 36 22 à 23. Murabe rero umwanditsi w'igitabo cya chronique arakoresha amajambo yo muri Ezra, mugabo muri Ezra nakoresha amajambo yo muri chronique. Bigaragara ko chronique ishobora kuba yaranditswe inyuma y'igitabo cya Ezra na Nehemiya. Ikindi kintu tubona muri 1 chronique nuko nabivuze ningene umwanditsi yifuza kubona iyi miryango yose ibaye umwe. Akoresha ijambo tout Israel, abisirayeli bose abashaka kubashira mu mutaka umwe nk'ubwoko bumwe, kugira ngo yerekane ko abavuye mu kinyago badahamagarirwa kwisepara nk'uko bari separe imbere yuko baja mu kinyago. Alors ibi birashobora tuba dushira rero inyandiko za Ezra na Nehemiya uko biri kose kumbure ku mpera y'ikinjana cya 5 imbere ya Yesu Kristo, gishobora kuba caranditswe inyuma ya Ezra na Nehemiya, mugabo apana umwanya muremure, hasha kuba ataheze umwanya muremure rwose. Nari navuze uwacanditse nitumuzi, reka tumwite umuchroniqueur, tumwite ko ari umuntu adonda inkuru, hanyuma nawe nyene aravoma amakuru atari make mu yo yandika. Ntayavoma gusa muri Ezra na Nehemiya make, ayandi yakura mu bami ba mbere, mu bami ba kabiri, Samweli wa mbere, Samweli wa kabiri, n'ayandi marshive y'ibwami yari afise ko accès akoresha mu kwandika ivy'amagenealogie n'ibindi bitandukanye. Nari navuze ingene umwanditsi w'igitabo ca 1 chronique na 2 chronique, nimba uw'igitabo c'abami yishura ku bibazo abari mu kinyago bariko baribaza ati mbega Uhoraho yaraduhevye, mbega Uhoraho aracaganje, mbega inganje ya Dawidi bite? Abavuye mu kinyago nabo barafise ibibazo, bavuga bati twaratashe, ebwe Imana yashikije ivyo yavugishije Yeremiya n'abandi turataha, mugabo turacari province ntonya, ntituri independant, tuganzwa n'umuguverineri, turacatagishwa amakori, umuguverineri wacu atanga amaraporo ku mutegetsi w'ubuperesi. Eske turidegemvya? Mbega yanganje ya Dawidi ko tutayibona yari yetablishije vy'ukuri? Bano bantu ntibakeneye kwibutswa ivyaha vyabo vyabatwaye mu kinyago nk'uko umwanditsi w'igitabo c'abami abikora. Mugabo uyu mwanditsi wa 1 chronique na 2 chronique, murabe atsindagira ivy'inganje ya Dawidi. Hari umuntu yigeze abona ingoma z'abami b'Abisirayeli mu gitabo ca chronique, Royaume du Nord, yivugira gusa abami b'i Buyuda. Tandis igitabo cyo muri 1 roi na 2 roi aravanga, akavuga ba Peka, ba Hosea n'abandi akavanga. Ariko umwanditsi w'igitabo ca 1 chronique na 2 chronique arinze avuga umwami wo mu Bisirayeli, nuko hari idini bariko barakorana n'umwami w'i Buyuda, mugabo n'abariko baradonda amakuru yo muri Nord. Afise une préoccupation kwerekana dynastie ya Dawidi kwikibandanya, kwitararangira, ko bakwiye kugumana ivyizigiro ko Imana izosubira gushitsa ivyo yasezeraniye Dawidi. Bituma rero atebera kuri Dawidi, n'ivyo Samweli atagura we akavyagura. Impinduka yaje azana mu rusengero, hariho preoccupation idasanzwe ya temple uyu mwanditsi afise, ujya wundi adafise muri 1 roi na 2 roi. Muri chronique arerekana amareforme Dawidi yazanye mu rusengero, niyo yatunganije ivy'Abalewi. Ashobora kuba ari umuntu yari umunyabwenge kandi afise accès ku nyandiko nyinshi zo muri kahise zibitswe ahantu hadashikirwa n'abantu bose. Hanyuma arifuza kwerekana ingene Dawidi yari umwami atunganye gose, ku buryo atavuga n'ivy'ubusambanyi bwiwe. Nta caha bakoze, kuko intumbero yiwe ni kwerekana ingene yari umwami ari ideal, kandi ko Imana izobahereza umwami ameze gutyo. Salomo ivyaha vyiwe ntibivugwa, agaragara nk'umu héritier yumvira ivyagezwe vy'Uhoraho kugira ngo Imana ikomeze isezerano rya Dawidi. Manase yarakoze ivyaha. Manase yatwaye muri Royaume du Sud, yarakoze ivyaha vyinshi, ngo nta n'undi mwami yigeze kubaho yacumuye nka Manase. Ariko muri 1 roi na 2 roi ritubona Manase yihana. Muga muri 1 chronique na 2 chronique Manase arihana, biza guhera neza. Sinzi ko navuga ngo ari yaranje bigahera neza.
iyi repentance wanditse 1 na 2 ntashaka kubivugako. Kubera iki? Yifuza kwerekana ingene exile atwawe nk'inyagano ari inkurikizi y'ibyaha byagiye biriyakimira ku buryo Imana ifite uburake budasanzwe. Kandi bimwe mu vyatumye Imana yifuza kubahenebereza gose ibyaha bya Manase. Ariko umwanditsi wa Ekoniki na Dekoniki ashaka yerekana ingene na Manase no mu bubi bwiwe yarihanye kandi Imana iramubwira imbabazi. Kandi nivyo yarihanye. Nkuko nabivuze, arafise uwo mwitwaririko kwerekana mu buryo bwiyaguye ivyizigiro bikwiye kuranga abavuye mu kinyago. Igitabo ciwe ca 1 Chronique na 2 Chronique ingaho twokigaburamwo imice itatu. Hariho intonde, imiseze twari matora ijambo intonde ryarakoreshwa cyane. Hariho intonde, les listes généalogiques. Kuva muri Chronique ingoma ya mbere kuva ku chapitre 1er gushika ku chapitre 9 dufise ama liste généalogique. Chapitre 1er gushika kuri 9. Mubona iki? Nta kintu mubona? Nta kantu mubona? Naba bagiye mu kinyago kubiri sivyo? Bamwe bagiye muri 8e siècle batwagwa n'abandi abashuri. Abandi bagenda muri 6e siècle batwagwa n'abakarudaya. Kubera ko uyu mwanditsi ariko arandika inyuma ya exile, ariko yandika amaliste kubyo imiryango yose agerageza kwerekana igisekuru cawo. Nuvuga ko afise ya vision ya unité, ubumwe bw'aya moko après l'exil, inyuma y'igihungo bavuye mu kinyago. Yifuza kwerekana ingene ari ubwoko bumwe, turi kumwe. Hanyuma cerekana lehenye za Dawidi na Salomo akazitebako kuva kuri chapitre 10 Chronique 1 Chronique ingoma ya mbere chapitre 10 gushika kuri 2 Chronique chapitre 9 abakivuga yagura ingoma za Dawidi na Salomo gusa. Nabami bari representatif, nabami baserukira abandi kandi akwiye kuremamwo abantu icizere yuko n'ubu Imana izobikora. Ubwa nyuma kuva kuri chapitre 10 gushika kuri chapitre 36 ni ingoma z'abami b'Ubuyuda kuva kuri Salomo gushika bagiye hehe? Bagiye mu kinyago. Ni chapitre 10 gushika kuri 36 acavuga abandi bami babayeho n'ingene bashizeho bagenda mu kinyago. Ariko naho nyene arangiriza sur une note positive, kuro abemereye gusubira gutaha no kubaka urusengero. Rero uyu muntu usanzwe utera yava mu muryango w'abaherezi arafise umwitwariko wo kwerekana ingene Imana igiye kunagura urusengero. Kumbure bano bantu uyu muntu yanditseho amajambo hari muri cagihe bariko barubaka urusengero runagurwa, yifuza kubatera intege ko Imana igira isubire kandi kugendera ubwoko bwayo, kandi ibugenderere bari ari un seul peuple batakiri divisé, kandi ko isezerano rya Dawidi igiye kurikomeza kandi igiye kurishishikaza. Novuga ko igitabo c'ingoma ari aho gisa na Ezra na Nehemiya kandi kigatandukana, gisa n'abami ba mbere ba kabiri kandi kikaba gitandukanye nabo. Nizere ko vyabafashije. Ndashaka tugaruke rero kuri ino Esperance uyu mwanditsi yifuza ko abantu bariko barasoma 1 Chronique na 2 Chronique bagira. Nuko Imana yacu ari Imana inagura, kandi inaguza inaguza Dawidi. Iki kuko bari bakeneye bavuye mu kinyago ni kumva ko ryasezerana Dawidi ikirikwira rikomeza, izoruhira kubagira bwa bwoko bwerekana ishimwe ry'Imana mw'isi mu buryo bwose. Niyumvira yuko igikorwa ca mbere Imana yakoze caba kitubera nka reference tugaruka ni ukuduhereza Yesu Kristo. Bano bantu reference yabo yari Dawidi, yari isezerano rya Dawidi. Baguma bizigira ko n'ubu Imana izoguma igaruka ikabanagura, kuko bwa mbere na mbere yabahaye ca kintu ca mbere kimeze nka busole, ariyo isezerano rya Dawidi muri Samuel wa 2 igice c'indwi.
kuri twebwe turizera ko Imana izobandanya inagura ishengero, eka na twebwe ikatunagura, kuko bwa mbere na mbere yaduhaye Kristo, kuko bwa mbere na mbere yaduhaye isezerano ry'umwana wayo. Turashobora kwizera yuko izoza kenshi. Hari umwanditsi yavuze ati, erega ubuzima rukristo ni intango, iguma ari intango nshasha inshuro nyinshi, ni intango nshasha inshuro nyinshi, aho iyi Imana yaduhaye Yesu Kristo, hanyuma igatanga mpwemu yera akatuzura mu bapfuye, tugatahura ingene Yesu Kristo ari umucunguzi, ari umukiza w'ubugingo bwacu, tukinjira muri iryo sezerano nko kwizera, maze tugabwa mpwemu yera kugira ngo atugendeshize mu kumvira no mu kwizera imisi yacu dusigaje kubaho ku isi. Uyu mpwemu yera agomba tunagura kubera turi mu isezerano rya Yesu Kristo. Igikorwa c'inagurwa gifatanye na Kristo. Singene gusa wewe winginga Imana kugira ngo igusubize ibihe kanaka vyiza, ikunagura. Mpwemu yera akunagura ku bwa Kristo, mpwemu yera atweza ku bwa Kristo, mpwemu yera asubira kandi kutugenderera ku bwa Kristo. Hamwe hari umuntu ariko aragira green uyu Dawidi, iri sezerano rya Dawidi, iri sezerano rya Kristo atararyinjiramo, nta bindi vyizigiro yogira vy'inagurwa rindi, akeneye kubanza kwinjira muri iri sezerano biciye mu kwizera no mu kwihana. Ukwihana ni guhindukira burundu tuva mu vyaha vyacu, kandi ibi navyo ntibikunda. Ni gute umuntu yozinukwa vya bintu bimugize, vyamye bimuranze, bigize kamenemere kiwe? Nuko aba yabonye ikindi kintu, ubwiza bw'Imana bwagaragaye muri Yesu Kristo, ukwera kw'Imana kwagaragaye muri Yesu Kristo, urukundo n'impuhwe z'Imana vyagaragaye muri Yesu Kristo. Tukumva dutanguye kwanga ingene dusa n'ico turi, tugahindukira, mbwa duhindukiriye uwundi, uwo nyene yadukunze akatwitangira, uwo nyene yatanze ubugingo bwiwe, uwo nyene adutumira ngo twinjire mu isezerano ry'amahoro duhabwa n'urupfu no kuzuka kwiwe. Abari muri iryo sezerano bashobora kugira ivyizigiro yuko mpwemu azokwama abanagura, kuko abanagura ku bwa Kristo ari we muhuza w'isezerano risumba isezerano rya kera. Twizera kandi yuko Dawidi azogaruka azanye ubwami bwuzuye. Igihe abaheburayo bizera yuko hari umwami biteze azoza agatunganya vyose, vyari vyoroshe ko yandi mahanga avuga ati iyo ni utopi. Uko ni kugira ni kwizera ibintu ukireba mu gicapo ciza mugabo ataco gifatiyeko. Vyari vyoroshe. Nabwiye yuko hari n'ayandi mamite, aho ayandi mahorijo yiteze un certain personnage vers la fin des temps azo kwinstaura un nouvel ordre. Ibi vyizerwa amashobora kubisanga mu yandi mahorijo, mugabo iyi esperance none y'Abisirayeli itandukanye n'ivyo bindi bintu vyose. Nuko Imana yabivuze, nuko Imana yavuze ko Kristo azorangiza vyose neza, ko azoza kwima inganji idahanguka, inganji y'ubutungane, inganji y'amahoro, inganji y'umunezero, aho azotumirira abinjiye mu isezerano gusangira nawe umunezero utazohera. Imana irifuza ko tuba abantu bari positive. Igitabo ca 1 Chronique na 2 Chronique gikreya muri twebwe abantu b'ivyizigiro, abantu b'ivyizigiro ku bwa Dawidi, abantu b'ivyizigiro bidahagaze kuri twebwe n'amaspiration yacu, bihagaze yuko Imana iri henye, iganje hejuru y'ikibi cose, izorohira gukuraho ikibi cose ikikujeho inganje ya Yesu Kristo. Yesu Kristo azotitura ikintu cose cazanywe n'icaha na Satani, kugira ngo ashikirize ngo inganje se, ngo maze ico gihe niho Yesu na Data bose novuga nti vy'ukuri bazovyagira, bamaze gutunganya vyose, bakatwinjiza mu karuhuko k'ibihe bitazoshira, katazosubira kandi kuba perdube n'ikintu na kimwe. Imana irifuza ko tuba abantu bagumana ivyo vyizigiro. Kumbura ivyo tubayemwo ntibisa gutyo, ivyo tubayemwo ni urugamba rwa buri munsi ubona n'icaha. Niko Abisirayeli biyumva inyuma y'ikinyago, biyumva babayeho ubuzima buri novuga nti buri budahanitse, butafise ekla. Bararima bakimbura bibagoye,
baratanga amakori, bari juste une petite province perse. Mugabo Imana ikababwira ati naho ubenga muri aga petite province perse, ni mu bantu bugiye ivyizigiro ko Dawidi azoza, ko umwana wa Dawidi azoza, ko azoruhira guhindura ibintu byose, ahagaragaza ubwiza bw'Imana ku isi. Abavugishwa baravuze bati maze kumenya uhoraho bizokuzura mu bantu nk'uko amazi abugereye mu isi. Ico gihe ngo ntazogira umuntu n'umwe yigisha uwundi ngo amubwire ngo numenye uhoraho, kuko umuntu wese azokwigishwa n'uhoraho, maze ngo uwo Mesiya azokwima inganji y'amahoro, inganji y'ubugororotsi, aho umuntu wese azotunganirwa mu bwiza bwiwe. Imana yabwira Abisirayeli iti nimugumane ivyo vyizigiro naho amasituasiyo mubaye mumenga ari hasi. Ndizera ko Imana itubwira niduse n'abantu bariko baraja mw'ijuru, turiko turagwana umenga ubuzima bwacu nta ekara bufise, ariko twizeye ko Yesu Kristo agiye kuza tuzosa nawe rwose, ko azoduhereza ubwiza bwiwe nk'ingabire. Nimba yaduhaye ubugororotsi bwiwe nk'ingabire bwo kwizera, azoduha ubwiza bwiwe bwuzuye. Yohana aravuga ati nanone bana b'Imana, turabana b'Imana, ariko uko tuzosa ntikurahishurwa, ariko turazi ko niyaza uko azosa niko natwe tuzosa. Pawulo avuga ati uno munsi tuza agace, tunagororoka agace, twezwa agace, ariko niyaza tuzomenya rwose uko twamenyewe bwose. Imana ivuga iti reka kuguma wiyumvira ko buno buzima bwa Kristo umenga nta ekra, washaka ibintu nyene bitunganye, washaka ibintu nyene bigororotse, washaka ibintu nyene biri ku murongo, ariko Imana iriko irakora. Abisirayeli Imana yifuza ko batahura yuko iganje ayo ma evenement yose umenga arabasumba, kwiganje kugira ngo ikuremwo ivyo yagabiye kuva kera kuzokora muri Dawidi, mw'isezerano rya Dawidi. Niko Imana yifuza ko twizera, naho umenga turengewe n'ama evenement mu nzu adusumba, naho umenga turi juste aba-adepte ba religion cyo n'abandi bizera ibindi. Imana yifuza ko tuba abantu buzuye ivyizigiro ko Umwami wacu agiye kugaruka, kandi azonesha ikintu cose citaye mu mugambi w'Imana, ko Kristo azoruhira kukinesha kugira ngo yegurire Imana Data inganji ibe bidashira. Imana ibahezagire. Ntimutinye kuko so